haraye hagenywe umushikiranganje mushasha ukwivuna basi. Uwo nawe si uwundi ni nyakubahwa umushikiranganje MARIYA CHANTALI. Muvyo yarajejwe yahora ajejwe ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro. Amabanga yarajejwe rero n'amabanga atoroshe. Ntitwava tuvuga wa mugani ngo so akwanka akuraga ivyamunaniye. Oya, twoba tugiye kure, ariko si vy'imbeshere amabanga yayashinzwe n'amabanga agoye cane. Yahora agwana n'ibindi bintu ubushikiranganje bw'ubudandaji, yahora agwana n'ibiciro, kugabanya ibiciro, ariko urwo rugamba gogo biraboneka yuko wari rwaramunaniye. Ubu rero naho baciye bamuduza igarade, ubu bamushize ku igarade ya generale. Ahubwo si generale gusa, ni generale akomeye cane, generale w'ikirenga, kuko azotwara abagenero. Rero ku bwanje aho ngeza kwiyumvira, iki gikorwa ni igikorwa kitoroshe na gatoya. Mwibuke kano kantu, abarundi bararushe baraca umugani, ikintu cose kigoye kizitanye bavuga ngo ni ikibazo ca gisirikare. Ikibazo ca gisirikare rero mu Burundi kirimwo inzitizi nyinshi, ni ikibazo kigoye. Abagenero twahora twumva bibigatanya, MARIYA CHANTALI niwe agiye kubategeka. Ubu MARIYA CHANTALI niwe agiye gutegeka chef d'état major Prime Niyongabo. MARIYA CHANTALI niwe agiye gukurikiranira hafi ibibazo vyo muri Kongo. MARIYA CHANTALI niwe agiye gukurikiranira hafi ivy'abansi bashobora gutera igihugu c'u Burundi. Voilà, n'umushikiranganje ukwivuna abansi. Aka kantu murakumva mwebwe? Okay, ivyo ntaco, kumbure abamuhaye ayo mabanga barabona neza yuko ayashoboye. Ntawogaya igifuniko c'igitabo ataragisoma warabe birimwo. Ariko ikibazo ca gisirikare ni ikibazo kitoroshe. Ko MARIYA CHANTALI rero yemeye ayo mabanga akayarahirira, nagomba mbe ndamuha imitetezwa imwe yo mu gisirikare abarayihekenya, yumve ko amajigo akomeye. Nuko mu minsi iheze ndaherutse kuvuga ikibazo c'abasirikare bari muri Somalia bamaze amezi 13 badahembwa, bakavuga yuko imiryango yabo imirewe nabi kino gihe, kandi ko bafise amakuru ko amahera yabo yasohotse mugabo batazi uko bimeze. Abo ni bamwe, abo nabakiri muri Somalia. Ikindi kibazo c'abasirikare coco ni kirarane. Iki kiza carasatuye. Nuko abasirikare bagiye muri Somalia, muri ATMIS, abo n'amabatayo guhera ku ya 62 gushika ku ya 64 baheraniwe amezi abiri yo mu 2022. Batayo ya 65 gushika kuri batayo ya 71 baheraniwe amezi 4 yo mwaka wa 2023. Batayo ya 72 gushika kuri batayo ya 74 baheraniwe ayo mwaka wa 2024 na 2025. Aya mahera murumva yuko ari amahera menshi cyane. Nimwiyumvire abasirikare bari muri batayo ngene bangana. MARIYA CHANTALI rero agiye kuturabira abariza abo basirikare yayo mafaranga yabo yatumukiye. Abaza abo bagenero iyo bayashize, iyi dosiye kumengo iragoye. MARIYA CHANTALI agiye kuyikorerako. Gusa namwebwe nimwiyumvire vraiment amahera yo mu 2022 mu 2023
mu 2024 eka mbere no muri uyu mwaka ati misi yaragabiye abasirikare iranka kuyatanga canke yarayatanze bakora akantu. None twohava twiyumvira ko ati misi yayibagiye kuyatanga? Kumengo biragoye, canke baba shefu twavuze barayikozeko. Reka mwiyumviririze uwo musirikare ariko arabivuga n'umubabaro mwinshi abwira umukuru w'igihugu. Ugerageje kumviriza urumva yuko abasirikare bari mu gahinda. Mwaramutse nyakubahwa urongoye igihugu cacu c'Uburundi, twagira tugusabe ikibazo c'abasoda bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya. Ibibazo byose muravyiga muri ikibazo cabo ntimwigera muciga, kare n'inkoramutima. Turabinagira n'Imana muri abasirikare, ubuzima tubayemwo murabuzi. Gushika amasaha ibataye ya 62 gushika kwibataye 64 ziracaheranirwa amafaranga yo mu 2022 baheranirwa amezi abiri. Ibatayo ya 64 gushika kwibatayo ya 71 ziracaheraniwe amafaranga yo mu 2023. Igitangaje rero, barahembye amafaranga yo mu 2024 mugabo ayo mu 2023 turayabura, kandi twese twakoreye antimisi. Gushika amasaha rero naho mubona turi nyuma yanyu, turabaye cyane, turafise agahinda gakomeye kugeza yaho ubu bariko bagomba ngo batume n'amaso bakaguha 1 ku 3 kandi twumva yuko amafaranga yaje ari mu gihugu c'Uburundi. Murabona ibihe twinjiyemo ubu, turiko turagura amakaye y'abana, turiko turagura umwavu, turiko turasoma imbuto. None ivyo vyose bizoshoboka gute? Mushaka dukora iki? Nukuri niho tubacungiye umutekano mwumve ko tubabaye, mwumve ko tubabaye kandi turi mu gahinda gakomeye cyane. Twagira tubasabe nk'uko tubacungerera umutekano kandi tubacungira umutekano igihugu, nawe twagira dusabe mucungere umutekano wacu, mucungere umutekano wacu kugira dushobore kuronka amahoro, kuko nta kuntu umuntu yokora afite stress mu mutwe hama ngo agire ikivamo. Twagira tubasabe rero nk'uko mubona ibintu bitoroshe muri iki gihe, urashobora gusanga umusirikare yavuye hanze agapanga akagura trafera canke agategura umugambi w'imiliyoni 10 akaba atanga 5, mugabo imyaka 3-4 iraheze aho yandi turayatanga. Kugeza yaho nivyo twaguze bahavuye bakabigurisha. Ubu tugeza yaho abagore batubwira yuko ngira ngo twashinze izindi ngo mu gahinga. Twagira tubasabe rero ikibazo cacu mugitegure, mucigeko, hama natwe mudutunganirize muba mukoze. Voilà, ubu ivyo baguze ku madeni baza bamwe baravyatswe, ingo zabo ziriko zirasambuka, murumva ko bice bizana ukutumvikana. Bararindiriye bararuha, kanatsinda kuva mu 2022 gushika ubu wari witeza agahera ntukaronke. Murumva yuko bibabaje, kandi ga mu gisirikare murazi yuko wegize kitagusa naho uba ufise umubabaro uherera indani muri wewe, kuko murazi yuko badashobora kwerekana ikiri ku mutima. Sibi gusa, Mariya Chantale agiye guhangana n'ibibazo bikomeye sinokubesha. Hari ikibazo c'abapese twavuze ko kenshi, bobo ubu baza bari bagiranywe umengo abakozi bo mu bushikiranganje bukwivuna abansi bararize barihanagura
bararonse amadekre abaha uburusho nk'abandi bose, ariko vyaranse yuko bija mu ngiro. Kumbure umuzo wa Mariya Chantale urashobora kugira akamaro ubagiriye. Nimwiyumvirize iki kibazo cabo, twakigarutseko kenshi. Twebwe rero abakora ubwo bushikiranganje cy'abasirikare, hari ukuntu abasirikare baronse uturusho twabo, haraheze nk'imyaka 2 iraburamwo amezi. Twebwe bashashiraho komisiyo ngo yige ivy'iwacu, mugayo iyo komisiyo gihimaze ngira ngo barakizi ko atari gito, ntiturabonenye icegeranyo canke se inyishu canke ijambo ry'ihumure ryova muri ico cegeranyo muri iyo komisiyo. Ibibazo vyanje n'ivyo ndabibajije nyakubahwa mu generale avugira ubushikiranganje bwo kwivuna basi no gukurikirana abahoze ku rugamba. Ikibazo canje nico. Murakoze ukurikira. Ibi twabivuze mu rugendo rw'1251. Ukeneye kugumviriza gose kugira ngo atahure ibi vy'abapese araza kugumviriza, ariko reka mubanze mwumvirize inyishu mu generale yabahaye. Murakoze. Nitwa General de Brigade Baratuza Gaspard, nkaba mvugira ubushikiranganje bwo kwivuna basi no kwitaho abahoze ku rugamba. Ikibazo Madamu Chimpaye Violette yabajije kijanye n'uburusho bwaronkejwe abasirikare bari ku kazi, nabo akabakorera mu rwego kwivuna basi nako mushikiranganje bwo kwivuna basi no kwitaho abahoze ku rugamba. Abazaho byo babigeze ivyabo bagenzi nkawe. Twagomba tumenyeshe yuko uburusho bwabonetse ubwa mbere bwahawe abasirikare bambaye umwambaro bari ku kazi k'igisirikare, ariko n'abasanzwe bakorera muri ubwo bushikiranganje batari abasirikare kubera ibikorwa bimwe bimwe bahamagariwe gukora ntibibagiwe. Haci hashingwa umugwi ujejwe kunonosora ibibazo vyabo, ukaba ugijeje icigwa kure. Borindira rero ukwizera kuko barabise mu mutima vuba na vuba bazoronka inyishu kandi ibanejereje. Murakoze ngira yavyumvise. Voilà, aba bapese rero ngira ngo hariko haraca umwaka iki kibazo cabo kitarishugwa. Ivyo yababwiye ngo barindire gushika nino saha ntibarabibona, baritunye buratondera. Rero kumbura umushikiranganje mushasha Mariya Chantale, iki kibazo kumbure wewe arashobora kugitunganya. Bose nokoresha ya migani ngo akananiye umugabo kananira n'uwundi. Oya nawe noba nkoresheje imigani yo kutizera. Akananiye umugabo ngira ngo umugore aragashobora. Ntimumbage abakurambere ntavyo bavuze, ariko kumbure ngira ngo kino gihe vyoshoboka. Niyo rero imwe mu mitetezwa Mariya Chantale agiye guteteza. Tuzoheza twumve ko Mariya Chantale hari ico ariko arabikorako, nako hamwe yobikora akabitunganya vyo bari vyiza cane. Aba basirikare n'aba bapese baza baramerewe nabi boshima, twese twokenguruka. Nuko ubutumwa rero bw'aba basirikare mwabwumvise. Twizere yuko umukuru w'igihugu babutumbereje ko ahanini yabwumvise, kandi iki kibazo afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ashobore kugikemura. Aba bapese murumvise yuko twibukije ikibazo cabo cigwe, kuko n'abakozi ba leta nk'abandi bakora mu bushikiranganje bwo kwivuna basi, kandi itegeko ry'umukuru w'igihugu rirabaha uburusho
bungana n'ubw'abasirikare. None kubera iki iryo tegeko ritoja mu ngiro? Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mariya Chantale amenye yuko akazi kamurindiriye katoroshe.